3 Manchester United inkino zitatu mbere uko baja muri treve bamwe bafise amanota agera kuri 4 ndavuga Manchester United Manchester City bafise amanota agera kuri 3 Manchester City batakaje inkino zibiri batsinzwe na Brighton batsindwa na equipe izina rya Tottenham Hotspur Manchester United batsinzwe na Arsenal banganya na Fulham batsinda Burnley umugozi kw'izina rya Pep Guardiola yagiye ku isoko gigura nigurisha gura bagiye batandukanye Ruben Amorim aja ku isoko gigura nigurisha gura bagiye batandukanye ariko nubundi biragaragara ngo yari yifuza mu kinyo hagati nawe yaronse ariko yaronse umunyegori nyuma yo gusora Landry onana yagiye muri Trabzonspor kumenga abagabo bose bari sous pression gusumba kwinjira muri tactique zino migwi kuko Jesse no kwinjira muri tactique Manchester United ndabizi bariko barakina muri 3-6-1 ibintu tubona ngo vyaranze twabivuze ko kenshi ariko kandi umusaruro wabo ugeza muri kano kanya siwo bari biteze ivyo bariko barakina sivyo bari biteze ko bagomba ko bakina ugeza muri kano kanya bivuze ngo ni deception ari naco gituma ibintu bimeze uko byose bazwe umenyereza mugiye kwa Pep Guardiola nawe twabigarutse ko kenshi kuri tapi vert tuza kuba dukenyura ngo arazana 4-3-3 canke 3-5 n'ibindi bigiye bitandukanye ariko ico tuzi ico ari sous pression amanota 3 mu nkino zigera kuri zitatu atatu ku 9 Rodri Cascantara babaye Erling Brotherand arababaye nka mu bakinyo bakadire bari muri no equipe batanga ingufu zirengeye navuga ngo izo abandi bariko baratanga akagera igibona ngo baratsanguye kunegura nabo ubwabo gwego gwa equipe ya Manchester City ubwo ko vyose bibazwa Pep Guardiola kwande gwa Manchester City ko vyose biriko birabazwa Ruben Amorim ku ruhande gwa Manchester United ariko tukaba tuzi derby gisagara cha Manchester kivuze abano bagabo uko ari babiri kunganya urukino ntiyoba ari imwe mu nyisho ku mpande zose kuko turaza kwinjira kuri Pep asinzwe canke Amorim asinzwe ariko nkundira duhera wa kumenga kunganya match hagati ya Pep Guardiola na Ruben Amorim vyoba bimwe mu bintu niburi vyotuma bavuga ngo reka turindire urukino rugira gatanu ku mpande zacu hako uruno rukino gorangira tonyereza itiri positive ku mugumo kunda negative bigatuma duvuga ngo niki gituma Man City guma kujyama kuri Pep niki gituma Manchester iguma ijyama ku mugabas kw'izina rya Ruben Amorim icambere cyo ngomba gukomenyesha mu mupira w'amaguru abaho gutsinda abaho gutsindwa abaho kunganya mugabo bana bagabo ko ari babiri ntibibukunde ko batsindira rimwe mugabe kigomba kurokora Ruben Amorim ikigomba kurokora Pep n'insinzi gusumba kugabura no gusumba no gutsindwa wanashaka mugabo ntibikunda yuko batsindira rimwe Pep Guardiola equipe ya Manchester City ifise isura yiwe ivyo tuvyemeranye mugabo isura yiwe iriko irazimangana iriko iraja ku musozo Pep Guardiola no munsi bigeze ahantu no kumva ko afise amanota mabi nyuma ya Manchester United umugabo witwa Ruben Amorim biba ari ibintu ariyo nkuru ihari mu gihugu cy'Ubwongereza gusumba ibindi bintu vyavyo byose kubwanje nkavuga ngo kugira match nire hagati y'abana bagabo bi Manchester kizoba ari ikintu gifatika cyane mu gihe nanabonye Manchester City nziza inanizwa na Manchester United imbi ikayikura kwa 3 canke bakagira match nire mugabo uno munsi situation bisangamwe bose ni situation zisa mugabo witwa Pep Guardiola yifuza amanota imvune zira uno munsi afise amanota agera kuri 3 Manchester United kagira amanota agera kuri 4 imvune zibasiye umugabo witwa Pep Guardiola n'abakinyi biwe ari muri za equipe zihabwa amahirwe yo gutahukana ibikombe buri mwaka ariko ntariko araprova bivanye na performance abakinyi biwe bariko baratanga ivyo vyavuga ngo Pep yifuza intsinzi muri no rukino bazokina na Manchester United ku mugabo witwa Ruben Amorim ari mukangara tete ndavyite kuno kuko Manchester United yatakaje isura kuva umugabo witwa Sir Alex Ferguson avamwo Ferguson azoka muri 2013 hizabaye Premier League niyo baheruka kugira isaha haraciye bagiye batandukanye ba Mourinho na ba Ole Gunnar n'abandi bagiye batandukanye na ba Moyes David mugabo no munsi turacari kurondera mbega ninde yo twegera kutwereka Manchester United nziza ariko guhera ku mugabo witwa Erik ten Hag gushika kuri Ruben Amorim Manchester mu bihe bitigeze kubamwo no kubandi bamenyereza babi
kandi Ruben Amorim n'ubundi akomeje kugira amafu gufunga umwuka akavuga ati ndakina ivy'iwanje bikunze bikunde bidakunze nta kundi nawe bikiri bumurokore hano yarayo manota 3 mugani bikunda ko batsindira rimwe ahubwo nibagabura umwe agatahukana n'utundi agatahukana irindi nibaza yuko birashoboka ko ari ikintu gikomeye cyane biratuma Manchester United bafise Chelsea kundwi kurikira tuvuga ngo genda mugwe kwa Chelsea gusumba kugwa kwa Man City iminsi biragenda kugwa kwa Manchester City nuko kuntu bagize rimwe kuri indi mugaba kugwa kwa Chelsea Maresca n'abana basore biwe gutakaza urukino imbere ya Manchester United izo bari inkuru zimwe zo mu mupira w'amaguru nyene vyose bikunda sino n'umuzi Manchester United ntango uvuga ifise zo guhagarara imbere y'ama equipe ya Big vyavuga ngo Pep Guardiola yakagomba ko ari wari favori mugabo no munsi ari nyuma mu bijanye n'amanota y'uwitwa Ruben Amorim na Manchester United yitwa Kwarimbi batandukanywa n'inota rimwe mugabo kandi kugezo muri karo kanya Pep Guardiola amaze kugira defete zibiri mu gihe Ruben Amorim amaze kugira defete imwe birumvikana yuko no rukino rurimo ibiharuro byinshi bivanye n'amateka yemegwe icisiguye gusumba uko bahagaze uno munsi ugiye kuraba abakinyi ba Manchester City uraraba Haaland mu kibuga ukumva umengo gukorera mosozi yaramaze gucika intege uraraba Bruno Fernandes wabimazemo imyaka kwa Manchester United Chemba mbona runo rukino ruhagaze mu mateka gusumba ibikogwa yamaze ko confirma muri press conference umugabo witwa Pep Guardiola umugabo uzwize ya Omar Marmoush Aiton ndetse no witwa Ryan Cherki ko badahari muri derby yi Manchester mugiye kurande gwa Ruben Amorim yamaze ko bikonfirma ati Matheus Cunha Mason Mountain witwa Diogo Dalot baraza kuba nabo novuga ngo badahari official ni mugiye novuga ngo kugeza muri kano kanya nkuko novuga ngo twagiye turabigaruka ko benshi bariteze Pep Guardiola araza kuba siri montagute novuga ngo runo rukino nibaza ko ari nawe by the way ari kuri pressure irenge ya Amorim nubwo novuga ngo na Amorim ari sous pression kuko 3 défaites d'affilée bishobora kuba bimwe mu bintu bituma dusubira kwiyumvira Manchester City mu mwaka weze aho gutsindwa inkino 8 cyangwa kumara inkino 10 batafise insinzi nimwe canke bafisemo insinzi imwe twari dutanguye kwimenyerezwa kuvuga ngo ibi byamaze ku ibintu byabo ariko kiriya gihe twaravyakira kubera ko Manchester City ya Pep Guardiola byaragaragara ngo hari projet charge itasubirijwe abakinyi bariko barasaza ariko no munsi twari muri phase d'intégration abakinyi bashasha ariko binagaragara ko wa mwanya wa integration bariko baranyuzugwa n'imigwi gitandukanye ariko nabo ubwabo bisanze imvune zitagomba kuba ziborohereza nguraba mbega Gigi Donnarumma we araza kuba azaniki muri no equipe ya Manchester City ni mugiye no kwa Manchester United buriya ni point bahuriye ko nabo binjije umunyegwa azwiza ya St Lemans yavuye muri equipe ya Royal Antwerp mu gihugu cy'ububirigi nkuko Ruben Amorim avuga ati St Lemans can be our goalkeeper for many but many years atashaka ko umunyegori wacu mwiza ariko mwiza w'imyaka myinshi wanashima ariko rande gwa equipe ya Manchester United aho yanavuze byinshi kubijanye n'uwitwa Andre Onana iruka kwa soka avuga ngo I don't know why but it was time for a change for Onana. I wish Andre all the best. Avuga ati sinzi ariko wari umwanya mwiza wo kugira ngo abiminduka kuri Andre Onana tindamwifuriza kugira amahigwe masa mu vyo cyangwa se mugwiwe mushasha nuko bimeze derby yi Manchester just uja kura Manchester singiye kuraba na Manchester United ahubwo ndagenda kuraba Ruben Amorim na Pep Guardiola kuko nico kintu cyonyene citezwe kuko Manchester City inde cyangwa itsindwa abantu bararaba ngo mbega niki gituma Pep Guardiola kugeza ubu nk'umwe mu bagabo tubona ko ubwo bushobozi abufise bitweretse kenshi ananiwe gukura Manchester City mu bihe nk'ibi niki cyo tuma Ruben Amorim wizewe ngo azasubire umugabo yitwa Erik ten Hag nk'umwe mu bana akoreye test muri formation ari kumwe na Jose Mourinho ahubwo ati uno turamubona nk'umugabo ashobora kuduhindura byinshi yanahinduye imikenyo ariko nubwo bikomeje kwanka nugu surveillance situation y'abana bagabo bagera kuri babiri bagiye gura kundwi ya kane yiganwa mu gihe navuga ngo turangiza bwana Landry hari ya Manchester City baraca baja kwande nyuma yo kwakira Manchester United mu gihe Ruben Amorim we baraca bakurikizaho Chelsea sivyo kadakuzanire calendrier barakurikiza ko Chelsea no tugende tukadenduye turabe ubusimvye uru mbega zibiri cyangwa 3 ziri imbere arazisimba kadakuzanire calendrier English Premier League mu ngiye gukurikira Pep Guardiola natsinda Manchester United araza kuba yoko kindi biza guhura ubwo araza kuba yatweretse ko n'ubundi kari we Rome ashobora gusova Manchester City muri match kurikira kundwi
ya gatanu baraja Emirates Stadium kwa Arsenal. Aha, mu gihe ekipe ya Manchester United barakira Chelsea ya Enzo Maresca. Wumvize igituma nakubwiye ngo reka banganya amanota ibe avantage kuri bose gusumba gutsindwa, ikaba avantage ko muhundi kakaba karamubanye, ariko kandi umupira ugomba kuboko. Reka bagutsinde turabe decision ya president wa Manchester atavuga ngo nunze Pepe Guardiola atsinzwe Manchester tuzikurikana nzikagiye no kwa Arsenal kandi nayishaka igikombe. Ondwe kurikira Old Trafford baza ko bariko bakira Chelsea the Blues abona na Manchester United. Iyi ni test y'ubunyamupira buri mu ba president ba equipe ya Manchester United yo kuvuga ngo Ruben Amorim atakaje imbere ya Manchester City, twananiwe kubidijera nka derby, none hagiye kwa Chelsea nakogiye kwakira Chelsea nayo nyene iwe muri equipe iri mu course kandi sho gutsinda yo ivyayo bisetinze neza muri no ntango yiga. Mondwe kurikira mu Bwongereza hari amamaci urabona Merseyside derby ku munsi wa gatandatu isaha 7:30 match ya Liverpool na Everton. Muri iyo weekend uwo munsi nyene 18:30 Manchester United itari mu mitwe na Chelsea. Bukeye isaha 11:30 ku munsi w'Imana Arsenal yakire kipe ya Manchester City. Abantu none mutubwire uyu niwo mwanya wo kwihanganira Pepe Guardiola Ruben Amorim canke tugiye kubona ubunyamupira bw'abarongozi bino migwi kuri situation z'abana bagabo, kuko bino bibazwa. Ntumbwire ngo Man City ngo yatsinzwe ngo ibuza abana bariya, bibazwe Pepe Guardiola imbere wundi wari wese. Hari kenshi yagera ba situation ukabona ngo Man City twara Premier League mugabo basotera gutwara Champions League, bikanga muri Champions League bakavuga ngo projet twizeye muri Pepe Guardiola gusumba wundi wari wese. Mu mwaka weze vyanse Cardon Ar Mubarak none aravuga ati twifuza kugumana nuno mugabo kuko yadushikanye kuri byinshi kandi turabona nibundi kagifise byinshi yadushikana. Mu gihe Pepe Guardiola hariyo 2000 zivuga ko yejeje saison ashobora kurangiza ibyo no kumenyereza kivira muri ino equipe, hama mu nyuma tukamenya mbega agiye kwerekeza mu wiki araja mundi mu gwica ngemeze gute, ariko byarangiye bamugondoje birangira hago. Mu gihe Ben Amorim nawe nyene benshi bamuteze iminsi baravuga ngo nyuma yo gutakaza Europa League atsinzwe na Tottenham Hotspur tuno mugabo wamuyo kwirukanwa atakorewe recruitment kugira ngo agerageze ivyiwe yo barenganijwe. Uravyibuka yifatirwa mu gahanga na Ashley Young mu legend wa Manchester United, abatari bakabafana bavuga ati Ashley Young yamaru kurarengera no mugabo yasonze equipe visa abakinyi watagizemo uruhara mu kugira ngo baze reka nawe agure ageragezwe kuko hari abamenyereza benshi baguye mu mpura muri Manchester United birukanwa bataguriwe abakinyi. Nyamara nagiye kurimbura nsanga amajambo mugabo yitwa Young nubwo yayavuze hari amajambo uvuga ugatwagwa n'ishavu ugasanga bavuze amajambo menshi atarabereye kuvugwa mw'ubwo buryo. Yaraberewe kuvugwa mu gapana mw'ubwo buryo kubera ko hariho la façon utangamo message ugasanga iyo message iri viola mugabo ugasanga iyo message yari ikenewe ariko niho itanze nkuko biri uko bitegerezwa. Je naje gusanga umugabo yitwa Ashley Young message yatanze canka amajambo yavuze ku mugabo yitwa Ruben Amorim ibice byinshi kwijana nka 80 nukuri kugenda genda, kandi we yaragaruka kunangoza azavuga ati uyu mugabo nadatangura twereka Manchester ku rwego rwayo inkino zibiri zitatu mufate decision akirikane mutayifata muzicuza. Innovation mu bintu umuntu akora zigomba guhoraho, ariko abafana yamara bamujyaga ati reka korere critem nawe ntagwe muri ka gatego ko kuvuga ngo yamara ore yirukanwa arenganijwe, yamara naka yari kuzodushikana ko byinshi yo yizegwa n'ibindi bigiye bitandukanye. nuko ninda turabe derby Manchester iraza kwidusigira iki ku munsi w'Imana gihe cya 10:30 birumvikana ko rino rukino zobashikiriza no kuri PG Classic FM. Manchester City bakira Manchester United kundwi ya kane ya EPL nyuma ya Treve International cyangwa se nyuma y'imigwi y'inkino z'imigwi serukira bihugu.